tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene, wumvise Imana. Imana ishimwe. Muriteguye ga yemwe? Ego, nimba uri hano wagiriwe ibako ridasanzwe, amajambo ngenda kuganirize aya ni amwe muri ya majambo uzosangiza abuzukuru n'abuzukuruza. Haleluya. Reka tuje muri Matayo igice ca 21. Umwongere akimbwira ko ejo nzokwigisha isengero, mu bisanzwe ntibingora gupikinga les sujets bivanye nuko Imana iba yarasize umuntu, ariko haranjemwo amasuje menshi cyane gose yo kuvuga ku bintu bitandukanye. Ariko Saint Esprit yambwira ati uzobaganirize usubire muri 2013. Iyi nyigisho ngenda bigisha nayigishije mu gikwane cy'ugwaruka muri 2013 kwijabaye kuri Église Vivante. Ariko uno munsi uhora yambwenda bivuge muri version iri actualisée ya 2025. Narifite byinshi byo kuvuga, ariko yandongoye kabisa kuzana uyu mutwe w'amajambo, sino development nk'emu yera nanje yanyubatse. Abakunda gutegura ijambo ry'Imana murabizi, hari igihe ukategura ijambo ry'Imana ugasimba ugasara, kuko umva ijambo rikuremereye n'uburemerezi bwacu n'ishuri rw'Imana rikiraguha. Rero reka dusome aya majambo. Matayo 21:23 afise Bibiliya, umutwe w'amajambo uvuga ngo abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Bene data, ariko urasoma Bibiliya, il faut toujours être attentif sur les mots. Kuko abagabo b'abaherezi bakuru sabantu bo ngaho mwe barabara. Bari abantu bakomeye mu gihe cyabo. N'abantu bari bize ivy'Imana, baravyimbitse bafite amateoloji, amadoktora n'amaster n'ibintu bikomeye cyane gose, baranoganje inyigisho zibijanye n'ijambo ry'Imana, ivyagezwe. Ariko hari naho muri ijambo ry'Imana bavuga ko ivyagezwe bagira naho bavyambara aba baherezi bakuru. Ariko igihe kimwe baravuga ati, bari muri conseil yabo baravuga ati, ujya mugabo reka tuzomwicare kejo tumubaze aho bubasha bwiwe buva. Uzi impamvu? Bari basanzwe bafise uburyo, bari basanzwe bakoramwo ibintu igihe, hanyuma babona umugabo aza akora ibintu binyuranye totalement n'uburyo babikora. Rero je ndabatahura cyane, kuko bararaba uyu mugabo, ndazi neza ko igihe ca muri bwa bukwe bw'Ikana, ndazi ko ariho bari barabona umuntu ahinduye inzoga amazi umuvinyo, niho bari ndabizi neza ko igihe Yesu aja kwa Zakayo niho bari barabona ibihabaye. Ndazi neza ko igihe Yesu yazura Lazaro abaherezi bakuru niho bari barabonye ivyo. Igihe agaburira abantu 5,000 hadashizemo abagore n'abana, niho bari barabonye imitsima 5 n'udufi 2 tugaburira abantu. Abaherezi bakuru niho bari shaka basigurira ko iki kibazo bari bashaka kumenya cyari cyumvikana, kuko hari haje umugabo akora ibinyuranye nuko bari basanzwe babona ibintu bikoreka. Kandi cyatumye banamubaza ibi, hariho ishengero rinini ryahora riza mu masinagogi ryari ritanguye kugabanuka. Jambo ry'Imana rivuga ngo ishengero ryahora rikurikira Yesu ari ryinshi, bagira amakoraniro nk'aya bakabura abakristo, kuko bari nyuma ya wa mugabo. Rero uburyo baje kubaza iki kibazo n'abanyabwenge, niyo mpamvu navuga abagabo saba n'abari bo bose, kugira ngo bahamagare umwami Yesu bamubaza ati, none wewe ububasha bwawe buvahe? Reka dusome. Pastor umfashe uzura nsomero uzobukoze, ariko turi bwihute. Matayo 21:23 umutwe w'amajambo uvuga ngo abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Yes. Yinjiye mu rusengero
ariko arigisha, abaherezi bakuru n'abashingantahe b'ubwo bwoko baza kuri we, baramubaza bati ni ububasha ki bugutera gukora ivyo, kandi ninde yaguhaye ubwo bubasha? Yesu arabishura ati nanje hinge ndababaza ijambo rimwe, nimwarinyishura nanje mpeze ndababarire ububasha bunkoresha ivyo. 25. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse hehe? Ni mwijuru canke ni mu bantu? Biburanya muri bo bati nitwavuga tuti ni mwijuru, ahava tubaza ati niki cababujije kumwemera? Kandi nitwavuga tuti ni mu bantu, nuko dutinya ishengero, kuko bose bavuga yuko Yohana yari umuvugishwa n'Imana. Bishura Yesu bati ntituhazi. Nawe ati nuko rero nanje simbabwira ububasha bunkoresha ivyo. Imana ishemwe. Amen. Abagabo baramaje ati none wewe utwo tuntu wigira nga muri kino gisagara, ubwo bushobozi bukura he? Ivyo bintu uhura n'umuntu bari abashinga ntaye, bari abantu bakomeye mu gihugu, bari abantu bakomeye mu gihugu bariko bazi ivyo bibazo. Ubwo bubasha ubukura he wewe utwo tuntu wigira? Ko abantu bose ubonye dukora amakoraniro akaza abantu babiri mu ishengero, ubwo bubasha we ubukura he? Ninde yaguhaye ubwo bubasha bwo gukora ivyo uri kurakora? Cyo kibazo cyiza, kini kibazo gikomeye bene data, ni kibazo gikomeye. Wowe ivyo ukora ubwo bubasha ubukura he? Ububasha ubukura he? Ninde yaguhaye ubwo bubasha? Mwumvise ngene Yesu yabishuye, nawe acabaza ikibazo, umuhinga hingurwa n'uwundi. Birabananira kwishura ati ko mutanyishuye nanje sindabahinyisho. 00. Haleluya. Rero inyishu Yesu yarinze ava muri nosi atishuye kino kibazo. Ntiyigeze atumenyesha ubushobozi bwiwe buva. Iki kibazo Yesu ntiyigeze acishura. Pastor, tuje muri Yohana 5:19-20. Wandusubira umutwe w'amajambo no munsi amatitre kabisa niyaza gufasha kunyigisha inyigisho. 5:19 Jean. Ububasha bwa Yesu aho buva. 19. Oya buke pastor, buke. Soramye yo titre. Ububasha bwa Yesu aho buva. Yohana agira ishuri kibazo muri Matayo batishuye. Amen. Nuko Yesu buke pastor, no musitagenda buke ndafise umwanya. Murabe twari muri Matayo 21. Aho abahereze bamubaza ubushobozi bwiwe aho buva, ntiyabishura. Uri kurasoma Matayo 22, 23, 24, 25 ushika kuri 26 niho baza gufata Yesu. Ibice bine vyonyene nivyo tubona. Uri kurasoma ni ibintu vy'imigani, nta bitangazo Yesu yabikozemo, ni ibintu vy'imigani. Rero ndiko ndashimangira mumve why aba bahereze babajije Yesu iki kibazo. Urumva Matayo 22, 23, 24 na 5 Yesu areka cimigani, 26 baba baramufasha. Bisigura ko kuva muri Matayo 1 gushika muri Matayo 21 ikibazo bariko baramubaza cyari cyumvikana, kuko kuva muri 1 gushika 21 niho bariko babona ibintu bibasiga ubwenge. Haleluya. Niho bariko babona ibintu bibasiga ubwenge. Rero iki kibazo mumve ko cyumvikana ni kibazo c'abanyabwenge. N'abantu binjije bashobora kubaza ibibazo nk'ibi. Ubushobozi bwabo buva hehe? Bariko babona ibintu batamenyereye kubona. Umutwe w'amajambo ngo uvuga gutega pastor Yohana 5:19. Ububasha bwa Yesu aho buva. Yohana ndamukunda cyane gose, nico gituma yama ari no mu gikiriza ca Yesu. Ko agira duhe inyisho aho ububasha bwiwe bwa Yesu bwava. Yishure ikibazo aho Matayo ataduhaye umuco. Yesu yasize abantu muri kabaza, ariko Yohana agira duhe inyisho. Soma pastor. Nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire, ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora, kuko ivyo se akora vyose n'umwana aca bikora kuno. Gomba wegereze hano. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye.
umutwe w'amajambo kuno mugoroba uvuga ubushobozi bwa Yesu aho buva. Ngani fatanye na Yohana kwishura kino kibazo. Ububasha bwa Yesu aho buva. Jambo ry'Imana tubwiye ngo ntaco umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Point ya mbere, ubushobozi bwa Yesu aho bwava ahambere bwari mu kubona. Bijya mu byose mubona Yesu yakora yaba yabonye mu kubona. Ntaco umwana ashobora gukora atabonye se agikora. Nta bindi Yesu yari arimo. Yari muri business yo gufata umwanya akaraba akitegereza akaraba atabonye ibyo sakora. Kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora ubwiwe kandi azomwereka n'ibikorwa bisumba ibyo kugira ngo mwebwe mutangare. Se ko avugaga pastor 20 havuga ngo kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora byose ubwiwe kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo kugira ngo mwebwe mutangare. Amen. Kuko se akunda umwana akamwereka kuko se akunda umwana akamwereka ukungene akora ibintu kandi azomwereka ibikorwa bisumba ibyo kugira ngo mwe mutangare. Rero ubuzima Yesu yarabayeho bwari ubuzima bwo kuza gutangaza abantu ngaha. Mpamvu nakijya kibazo cy'abarezi bakuru cyaje kuko bari muri kabaza, bari mu bintu by'ibitangaro gusa by'ibitangaza, ntibatahura kuko Yesu misiyo yiwe yari kuza kutwumiza no kutumya. Kuko nase yari yicaye we ku ntebe ati je nga nta indi business mfise niyo kugira ngo uyu mwana uyu atangaze. Nta kindi se yicaye ku ntebe bari baramuhimbaza, wewe yavuga ati naze ndamwereke amatangazi se. Kuko se akunda umwana akamwereka ibyo akora ubwiwe akamwereka. Bene data, Yesu yari kuba ari umunyantege nke igihe atoba afise umwanya wo kujya kwicara mu ruganda rwa se ngo arabe ukungene se ahingura, arabe ukungene se aproduza. Yesu yari kuba ari umunyantege nke ngaha ku isi. Haleluya. Ibitangaza byose yakoze c'est la reproduction de ce qu'il a vu. Tagitangaza na kimwe Yesu yakoze atabonye se ari karakora. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mu gicugu arazinduka aduga umusozi aja gusenga. Avuye ku musozi agacamanuka acabwira intumwa ingo tugende. Nabo none we mwosigurira gute ahuye na Barutimayo agafata amate hamwe n'ivu akavurunga hasi agashira umuntu ku maso agacabona. None ivyo ntumwe basigura gute? None aba yabikuye hehe? Yaba yabibonye. Kuko umwana atashobora kwigenera atabonye se akora. Oya none mwe mwosigurira gute udufi dutanu hamwe imikati 5 hamwe n'udufi 2 tukagaburira abantu 5,000 ko atabitabo byari berengo some nta YouTube zari zira ngo bisomemo bisigura ko hari ahantu yoja akaraba ibyo bintu kungene babikora. Aho niho ubushobozi bwa Yesu bwava bwari mu kuraba no kwitegereza akabona karaba. Ubushobozi bwa Yesu hambere bwaba bwari mu kubona. Imana ishimwe nukuri. Ariko ikibazo niko nibaza ibaze si wari mu ijoro avuga ati uyu mwana aza kuza yari ngo ndamwereke, umwana nawe ari mu bindi. Se wewe ari ready kwereka umwana ko umwana si hari. Nico kibazo nibajije.
none data wo mwijoro wariteguye kutwereka ijambo ry'Imana ngo kuko se akunda umwana akamwereka we yama yiteguye kumwereka ariko ntashobora kwereka udahari yereka uhari uri disponible tu te rends disponible ukagenda ukaraba kuko Yesu we yaraza ati iyi ni sinshobora kuyibamwo mu bintu by'ibihababo gusa byo guhasalinga dama ese erreur Mpamvu yavuga ntacu nshobora gukora nigeneye simfonda sigapfindo ngo none ngo kabirakunda ngo birakunda canke ngerageze oya yabaho ubuzima yabonye ndaza kwasigura impamvu ndiko ndamanuka Imana ishimwe haleluya yabonye nukuri Imana yiteguye kugwishura amabanga ni wayegera nayo yakwereka wewe nawe yakwereka ivyawe kugira ngo ube agatangaza muri societe ariko ni kuyegera kugira ngo ubone iyo business yakwereka ukungene wayigira iduka rikomeye kuko we responsabilité yo ni kugira ngo isi itangare dilo uri renda disponible kugira ngo ikwereke amutangaza isi Mpamvu rino shengero ryitwa shengero ry'ibitangaza ntidushobora kuba ibitangaza tudafite ibyo turiko turabona ntibikunda how dutegerezwa kuba dufite ibyo ko turabona kugira ngo turaproduce ngaho mu isi haleluya Imana ishimwe ni sawa reka ndabahe uburorero bumwe bw'abantu bagendeye muri iyo principe pastor tuje muri iyo suwa gatandatu sha uri umuhigwe kujya kubona waje no muzi wagize shwa ikomeye cyane mu buzima kweli yego yoswa gatandatu kabiri umutwe w'amajambo uvuga ngo ingene banesheje Yeriko kabiri kavuga ngo uhora habarira Yosuwa atiraba ngwiki uhora habarira Yosuwa atiraba ngabuye Yeriko mu maboko yawe bene umwami waho n'abahizi baho bibishirira gezaho amen uhora habara Yesu gute uraba oya sindabumva ngwagira iki gayemu uhora habara Yesu ngo raba je uhoraho akazi nakoze nagabuye Yeriko mu maboko yawe n'umwami waho n'abahizi baho bibishirira n'ingabo zabo je ivyo nivyo horo nakoze je nabikoze ariko wa responsibility yiwawe niyo kugira iki akazi karagabuye oya apane bivange kabisa akazi karagabuye hora habarira Yosuwa jende horaho nere mijoro nisi responsibility yanjye siyo kuraba niyo kugabura ingabo mabako yawe kandi nabikoze ariko cyo ndagusaba banzo bibone raba bene data Yeriko ntiyabomowe gusa nk'uko bazungurutse kuko batarakora ikintu na kimwe Imana yarindiriye Yosuwa ko akora uruhara rwiwe Samura umurongo wa gatatu havuga ngo muzenguke ico gisagara gomaho pastor ivyo Imana yabivuze kubera yihasuye ko Yosuwa yamaze kubona none bazi ico bisigura Imana imubwiye ngo raba yari kimubwira ati iyo rero iyo ni vision tugirezo kubanza kugira avant ko wegukira kuko ibi yari karamubwira ngo mubanze mushira abaririmbyi imbere ngo mushire abahereza imbere ngo hanyuma ngo muzozunguruke rimwe kabiri gatatu ngo icuro yindwi mukoma induru ivyo bavyita les stratégies ariko les stratégies sizo zibanza kuboneka habanza kuboneka ico bita vision imisi yose Imana yacu twego dukorera c'est un Dieu visionnaire avant kwiba umustratège Imana yacu c'est un visionnaire avant kwiba umustratège hama hatangura vision avant ko haboneka stratégie ariko twara habicuritse wewe ubanza kujya kurondera iduka avant kubanza kubona iduka ukora izongana wewe uri kuriga mu ishuri ntuzi nta vision ni mu office ntushaka kuba wa mbere ushaka kuba kabiri ngo ibizoba vyose tu n'as pas de vision
uriko wategura mariage hamwe n'umufiancé wawe ngo mana ngo naho twuba mu kidumbugwe aucune vision uri mu kaminuza uhejeje ishuri mana naho uzoma akazi muri setemu nta vision ni mufise Yosuwa je nagabuye akazi kanje nagakoze nagabuye yeri ku mu maboko yawe ariko nukuri nduhora hatabesha ntuzoshobora kuyegukira utabanje kubona ivyo nakoze raba utaravye biragwe ku strategy none umuntu ashaka kuja ani Bugarama ibyo ni vision fise nshaka kuja Bugarama ni ushobora gushaka strategy swate nca kuri Gadi Noro atoya nshaka gutembera reka nicire mu rya Rumonge nzunguruke izo ni strategy me vision yanje ni kuja he rero ko mfise vision ndashiraho strategy ariko ndavyutse reka ngende none ugiye urumva ntufise ugiye rero ntibinashoboka yuko ushobora no kuvuga ati nca kuko ntufise ugiye uruhara rw'Imana yararuhejeje muri Kristo Yesu byose yarabihejeje ariko nahawo kubanza kubona imbere yo kubitambukiramo utarabona ntibikunda banzurabe ubone nibabanza gutambukiramo oya babanza kubona imbere ko batambukira mu bintu manta seka brade vision yama itangura strategy ibintu byo kwirukanga numvise abariko bakora ibi numvise abariko bakora ibi byo nibihagarara umwungere yatubwiye ko ibintu by'amabruyo byahize sibyo ibintu by'amabruyo byarahize kabisa Yosefu Imana iramuganiriza mu nzozi nawe aragera ivyo abona Yosefu amaze kugira ivyo abonye ndazi n'ikibazo nzo namubaza mu ijuru nzomubwira ati grand frère wowe kijya gihe baguterera muri kijya kinogo ni yahe santima urufise ndazi nyisha zoma yavuze ati hajya je navuga ati ibi sivyo nabonye iki kinogo sico nabonye erega ni ubushobozi buva mu kubona ubushobozi buva mu kubona Yosefu yakomeye kubera bijya byose yaciyemo ari muri prison ndazi ko azonyishura ati je sinigeze mbona ndi mwibohero n'amatitire yo mu prison je ntayo nabonye naho bari kongera umushefu wa prison ya regionale je sivyo nabonye erega hari abantu basaba ibintu Imana agacaza akantu gasaba agacaba satisfy Yosefu yavuga je naho mwongera umukuru wa prison wo mu karere je sivyo nabonye ufite niyo mpamvu bitashoboka ko yemero ryo muguru wa Potifari ko bajyamana nivyo ri gukunda kuko ivyo kujyamana n'umuguru wa Potifari mu byo yabonye navyo ntivyarimwo oya nukuri ntivyarimwo inkomezi Yosefu yazikuye he mu kuguma abona abantu bamupfukamira abandi bamupfukamira ari mu kinogo ico kinogo yakibonamwe abantu bamupfukamira ari mu gasho yabona abantu bagoma bamupfukamira niyo yakuye inkomezi niyo mvuga navuze ati Yesu yakura ubushobozi hambere ni mu kubona haleluya muko murakira ikinoga yemwe Imana ishimwe cyane ahantu ha kabiri inzira ya kabiri Yesu yakura mu bushobozi my Jesus ava kumvuga point ya kabiri hari abandi bantu Imana yeretse ibintu hanyuma baje kwikorera ivyo bigeneye Adamu na Eva Imana iramagara Adamu ngo hano urabona ibiti byose byo mu itongo yari kiramwereka sibyo ibiti byose byo muri itongo uremere kubijya ariko kino giti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokige kuko umunsi wakiriye no gupfa uzopfa Imana yaramweretse ivyo yemerewe na se limite ariko arazarahendwa yibagira ivyo yeretswe inzoka imaze guhenda Eva ijambo ry'Imana rivuga ngo Eva ngo arihweza ngo abona ko ivyo vyamwa bibereye kuribwa
yihweje ibidakwiye kwihwezwa, yisanga mu kibazo. Igihe cyose utakaje intumbero y'Imana yakweretse cyangwa yavuganye nawe, uzokwama wisanga mu bibazo bikomeye. Niyo mpamvu kubaho ufise Imana yavuganye nawe yakweretse, kwama ufise umwanya wo kuja kuraba, kwitegereza kugira ngo ukore ibintu nkuko data bikora, niho hari ubushobozi n'amahirwe muri ubu buzima. Point ya kabiri, ubushobozi bwa Yesu bwava muri Yohana 5:30. Ntacyo nshobora gukora nigeneye, uko numvise uko numvise niko nca urubanza. Ntacyo nshobora gukora nigeneye, uko numvise niko nca urubanza, kandi urubanza nca rurabereye, kuko ntarondera ivyo nigombera, ariko ndondera ivyo uwantumye agomba. Ntacyo nshobora gukora nigeneye, ariko uko numvise niko nkora. Ubushobozi bwa Yesu bwa kabiri, inzira bwakoroka bwavamo ni mukumviriza. Simfa gukora ivyo niyumviriye, banza kujya kumviriza. Aho ni ubushobozi bwa Yesu bwava mu kumviriza. Imigani 2:1-2. Imigani 2:1-2. Imbuto z'ubwenge. Mwana wanje, niwemera amajambo yanje, kabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma gutwa ubwenge. Subiramo pastor kare ako kantu kare kagiye ariko nkeneye. Rimwe havuga ngo mwana wanje, niwemera amajambo yanje, ukabika amabwirizwa yanje muri wewe, bigatuma utega ugutwi ubwenge. Bigatuma utega ugutwi. Hari ibintu bigutega ugutwi. Si kumviriza gusa, uratega ukumviriza. Nta muntu atega ugutwi ari karagenda. Ntushobora gutega ugutwi uri muri ibi. Gutega ugutwi ni kuza kwicara ukumva, ugatega nyene, ni gutega. Ugatega ugutwi. Kuko umwana ntacyo ashobora gukora, ntacyo yakora yigeneye, kuko uko yumva niko yakora. Yakobo 1:19 havuga ngo umuntu yihutire kumva. Umusigozi 5 pastor. Umusigozi 5 rimwe. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ivy'Imana bikwiye kwitonderwa. Urinde ikirenge cawe iyo uja mu ngoro y'Imana, kuko kwegera ngo wumve kuruta gutanga ibimazi kw'ibipfu, kuko batazi ko oya pastor tuguma muri context insubiriramo kwegera, kuko kwegera ngo wumve kuruta gutanga ibimazi kw'ibipfu. Urumva? Kwegera ngo wumve bisumba no kuzana ibimazi ngaha. Ariko singaha bavuze kw'ibipfu. Singaha kweli. Kwegera ngo wumve biruta gutanga ibimazi kw'ibipfu. Umuntu yihutire kugira iki? Kumva. Hamagira iki? Yegere yumvirize. Kwegera ngo wumve. Hallelujah. Hari n'ijambo muri Yesaya 31 havuga ngo niwakikamira iburyo canke ibumoso uzokumva ijambo riturutse inyuma yawe rikubwira iyi niyo nzira bari wicamo. Ariko uzokumva iki? Ijwi. Uzokumva ijwi. Hallelujah. Adamu amaze gucumura yarinyegeje, amaze kwinyegeza ku mugoroba Imana ngo yahora ibagendera. Hanyuma Imana ibagendera ukagorora nkuko yahora ibikora. Imana irabama, Adamu urihe? Adamu urihe? Adamu yishura ngo numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya. Ndakunda Imana ibibazo. Muri Bibiliya ikintu cyambere nkunda ndikunda soma Bibiliya ni ibibazo Yesu yabaza n'ibibazo Imana yabaza.
Imana ibaza Adamu ngo none ninde yakubwiye kuri gusa wewe? Who told you that you are naked? Ninde yakubwiye kuri? Ninde? Ni iyo information wayikuye he wewe? Ayo matwi wayahaye nde? Iyo information wayikuye he? Ninde yakubwiye kuri gusa? Oya nanje naje kukubaza none ninde yakubwiye we kutazo umuntu akomeye muri isi? Ninde yakubwiye ko tuzoshikako? Ninde yakubwiye ko yamasuri tazoyiga? Ninde yakubwiye ko iyo nda itazokikira umwana? Ninde yakubwiye ko utazoheka wewe? Ninde yakubwiye iyo information we yikuye none wewe? Ninde yakubwiye ko abana bawe batazoba bakomeye mu isi? None ninde yakubwiye ko utazokuba ku rugo rwiza? Ninde yakubwiye? Erega nanje naje kukubaza none wewe iyo information wayikuye he ko atacuzovamo ko atazosikamo? Ninde yakubwiye? Rero reka ndabaho uburoro bubiri bw'abantu nkora nigira ko bikomeye cyane muri Bibiliya mu bintu bijanye no kumviriza. Hari inkuru muri Bibiliya iri mu bami ba mbere 3, pastor ntitujayo. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hari abagore babiri bari babana mu nzu. Aba bagore ijambo ry'Imana badefinisa nk'abamaraya. Hanyuma igihe kimwe umwe muri bo ngo aravyara umwana. Amaze kuvyara umwana inyuma y'imisi 3 uyundi nawe avyara umwana. Bamaraya bana mu nzu imwe, umwe yavyaye après 3 jours uwundi nawe aravyara. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mwijoro umwana wiwe arapfa. Kandi ijambo ry'Imana tubwira impamvu uyo mwana yapfuye. Ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo mumama yajyamye ku mwana wiwe arapfa mwijoro. Hanyuma ngo mu gicugu aravyuka afata umwana akomeye kuri uwo mugenzi wiwe aca amushira mu gikiriza ciwe. Hama umwe yapfa amushira mu gikiriza cy'umwe wundi umugenzi wiwe. Wa mugenzi wiwe avyutse konsa yumva umwana yapfuye. Aca arakanguka. Akangutse aja kuraba abona undi mwana muzima. Aramukangura. Ambwira ati none je sanze umwana yapfuye iruhande yanje. Aca arata agatoroshi k'itelefone. Araraba ati ariko umwana je ndamwiheje asa nk'uwanje, uyu asa nk'uwanje. Buraca barabitonganira barahari ati raba uyu mwana heraba ya matwi ntubona ya matwi ko asa nkase heraba anaka kaguru ntubona ko ari kameke wanje ntaho ndakubwira heraba ya maso ntubona ko ya maso asa nkamwe ya mutonya wanje heraba. Barabitonganira birabura urubanza. Bacavuga ati ko twabuze rero uko tubigenza reka tubijane imbere y'umwami Salomo. Barashika imbere y'umwami Salomo barambwira mwami baramwiganira ivyo byose ingene vyagenze. Salomo arumviriza ukungene ivyo bintu vyagenze. Acavuga ati okay king nzanira umupanga ngaho. Ndizera neza ko yafashe umwana amaguru amucuritse. Nawe nitwamusanga mu ijuru tuzomubaza. Agira avuga ati okay mwe muri babiri umwana asigaye ari umwe none tumuhende reka tumuhimbagure mu bibande bibiri kimwe tugihumwe ikindi tugihundi. Wa mama wa vrai acavuga ngo gezaho pfuma mumuha uyu nzopfuma mbona umwana ari karakura ntabwo tazobarwa ndamureze. Umwe wundi nawe ngo nyarutse ahubwo himbagura. Salomo acavuga ati fata uwo mwana mu muhe nyina. Kuko abagabo badugije amantene yo kumva. Yesu amuzanira umugore bafasha asambana. Hagati mwami uyu mugore twamufasha asambana. Rero mu vyagezwe bavuga ko umuntu wese dufasha asamba ategeza kumecisha amabuye. Ariko mwibuke ni ibintu bariko baragira ngo bamugeze. Yesu nako kari umwami. Bamaze kuza deja yaciye yunama atangura kwiyandikira hasi. Bagomvuga mwami none ntumva ivyo tukurakubwiye rega twakuzaniye umugore yasambanye. Ijambo ry'Imana rivuga musome ngo bakobeje kumubaza. Bakobeje
niho Yesu yunamuye umutwe. Bisigura ko iyo bamubaza kabiri gatatu ntibakovye, Yesu yari kuguma yandikira bakiyomora. Yesu niyo yari kubishura ijambo na rimwe, ariko bakobeje acarunamura umutwe. None muri mwebwe utarakora icabara umubanzi we, ivyakurikiye murabiza. Aya matwaya dutegerezwa kuzamura aya mafaculté. Ndabizi neza uyu mugore iyo bamuzana imbere y'abametre bakuvuga ati none uyu mugore mwamufasha sambana, none yari kabisambanya. Amategeko article 3 avuga ati umugabo basambanya ari he? Ati twe mu vyo twize mu mategeko, none umuntu yasambana yonyene. None banzana rero umugabo hanyuma turaba ukungene bimeze. Tubanze tuje muri sentare y'intango, tuje muri gasambura manza, ibindi bijya byose. Ariko umwami Yesu ndamukunda cyane rwose. Haleluya. Inzira ya gatatu mu kurangiza Yesu ubushobozi bwiwe aho bwava. Umwanya uragereka nsome Yohana 5:19 twari twasomye, havuga ngo umwana ntacyo ashoboye gukora yigeneye atabonye se akora, kuko ivyo se akora vyose n'umwana nivyo akora. Ubushobozi bwa gatatu aho bwava bwa Yesu ni mu gukora, ni mu gukora. Ntacyo ashobora kwigenera ngo akore atabonye se akora. Yategetswe gukora ivyo se yabonye akora. Ubushobozi bwa Yesu bwava mu gukora. Yohana 5:30 ntacyo nshobora gukora nigeneye, kuko ntarondera ivyo nigombeye, ntacyo nshobora gukora nigeneye, kuko je ntarondera ivyo nigombeye. Nkora ivyo umwami agomba, nkora ivyo data agomba buri gihe. Yohana 6:38 kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera, mvuga ivyo uwantumye agomba. Ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombeye, mugo ivyo uwantumye agomba. Haleluya. Yesu ntiyapfa gukora ivyo byose bene data. Yesu ntiyapfa gukora ivyo byose. Oya. Yesu nakuwe mu ijuru no gutatona, naje gukora ivyo wantumye agomba. Mwana data, nukuri nimba ugeze kuri no saha utaramenya umuhamagaro icimana yaguhamagara hano kwisi, wisonzeshe usenge Imana. Yohana 4:34 indya zanje ni gukora ico wantumye agomba. Indya zanje ivyo kurya. Yesu yavuga ngo inja ni gukora ivyo wantumye agomba. Imana ishimwe, ndashima Imana. Namenye ico yampamagariye nkiri umusore. Iranabicisha no mu bavugishwa b'Imana. Yarababwira ngo jeune homme, utakuwa tajiri, utakupatia franga, utajaza makonte yako. Lakini hizo franga sio za kukula, ni za kunitumikia. Nabimenye kare. Ndabikora ni shaka ryose kugira ngo azonsange ndi mu muhamagaro no mu gikorwa yanzeje gukora no kwisi. Imana ishimwe. Jeni bwo butumwa mvuga ni gushigikira umurimo w'Imana. Ico nico navukiye, nico nzi, je nico navukiye. Abantu nzana kuri Yesu mbanza gukora kuri bezo yabo. Urashonje ndaguhicuja, wahaze none wakiriye Yesu mwakire. That's my mission. Jengiye kuvuga ubutumwa mu ma prison, nkigenda kuvuga ubutumwa mu ma prison. Naragenda mu ma prison, nta majambo menshi navuga. Ntabwo ati wewe bagupfungiye iki? Je bambesha ko nivyo shuka. None iyo shuka umuntu ayiguze bacha kubohora ngo yego igugwa nga 12. Okay, ndayahende. Kagenda kujya muri hira, ariko ntusohoka ngaho ko winjiye. Yahavana gakiza. Nawe je bambesha ko nivyi bidon ya 20 litre. None iyo bidon umuntu yo ikurihira vyo genda gute? Boca bandekura vyakweri. Ariko ntusohoka ko winjiye. Ndagenda kuyari ariko agakiza we sinzi aho tuzosohoka kubananira, ariko nshaka ko tuzosohoka kubana mu ijuru. Akira agakiza umutima wawe.
jewe ubwo nibwo buryo nzana akabano gakiza. Ushonje mbanza kugaburira, udafite ico wambara mbanza kwambika. Ariko impuzu yanje wambaye sha uyitahana amwe agakiza. Metre jene kumvuga ubutumwa. Ivyo mu mabarabara nukuri Imana ibahezagire cyane gose kabisa. Hallelujah. Matayo 7:24. Wumva ayo majambo yanje akayakora asa n'umunyabwenge. Asa nk'umunyabwenge. Wumva ayo majambo yanje akayakora asa nk'umunyabwenge. Bene data ndarangije icigwa canje. Ubushobozi bwa Yesu bwava mu kubona. Ntiyakora ivyo yigeneye. Yarafise umunyo kugenda karaba kwihweza kitagereza. Ntiyakora ivyo yigeneye. Yakora ivyo yumvise. Ntiyakora ivyo yigeneye. Yakora ivyo abonye data akora. Aho ni ubushobozi bwa Yesu bwava. None ushaka kumbaza none abantu ni kubera iki bananirwa mu buzima? Ni kubera bakora ivyo bigeneye. Ivyo batabonye, ivyo batumvise, ivyo batabonye data akora. Iri jambo ry'imivugo ngo uyo mwitsa niyaza azobigisha vyose. Metra keneye mavoka international ikintu cyo gukora gusa ni kuja ku birenge vy'umwami akakwigisha vyose. Yavuze ngo azobigisha vyose. None wewe umwigisha udatonze mu ishuri azogusanga he? Oya come on. Udatonze mu ishuri none umwigisha azogusanga he ngo akwigisha? Erega yavuze ngo azobigisha vyose. Ariko hari ikibanza ategezo kwigishirizamo. Uri umunyeshuri asiba mu ishuri ntuzamenye wewe. Hallelujah. Ica kabiri dutegerezwa kwimenyereza umwimenyerezo w'impemu. Ibi bintu n'amafaculté umuntu azamura. Ukubona n'amafaculté umuntu azamura. Hiri muri kaminuza umwimenyerezo narawukoze cyane gose. Ku buryo jewe nama ninja mu ishuri nzi ibibazo biza kubazwa mu ishuri muri kaminuza. Umigisha ari karigisha ndakwetse ikaye yanje urabonamo ubusinye bwa danger nandikamo examen. Kini kibazo examen. Sha ugiri wibakwe ndiko ndinjira muri salle d'examen tugahura nace ndaguha ibibazo. Ivyo ni ibintu bazamura n'amafaculté bazamura kubona. Sivyo bavugishwa gusa. Je sindiko mvuga ngo wewe uba mu Cibitoki Imana ishimwe. Ndiko mvuga ibintu bijanye n'ubuzima bwo ifatanye. Ndemera uvugishwa cyane gose ni bwinshi cyane fise ku buzima bwanje. Ariko ivyo ndiko ndavuga hari ingabire za prophecy nivyo. Ariko umukristo ategerezwa gufise faculté yo kubona. Tushobora kugendana n'umupfumu amezi 5 mukagendana mugasangira buri gihe utarabona ko ari umupfumu. Ukumva ni faculté umuntu developa kumva ukumva la sensibilité urumva jimana imbwiye ndumva kumva la sensibilité uburyo je numva Imana buratandukanye n'ubwawe zamura sensibilité yawe rero je ndakubwiye uburyo numva Imana bushobora kuba bunyuranye n'ubwawe. Hallelujah. Uzobaza abantu bose bakomeye muri nose ugukomera kwabo gufatanya n'ibintu bibiri. One day hari ibintu babonye baca baja kubikora. One day hari ibintu bumvise baca baja kubikora. Ugukomera kw'abantu sibindi, ugukomera kw'abantu hari ibintu yabonye kandi hari ibintu yumvise acaja gukora. Kubona kumva no gukora nibyo bikomeye cyane bizogushoboza kuba ukimana guhamagara kubaho kwisi. Imana ibahezagire cyane.